Amahoro y'Imana yongera abane namwe bakunzi ba Kodi Empire, nizera neza yuko mukomeza kugira ibihe vyiza, mukomeza kugira indwi y'ibikorwa nziza, mukomeza kugira neza mu byo murimo wese. Ikaze kandi muri ano makuru yacu aho twovuga yuko tugiye kuyaga kandi kubijenye n'umutekano muri Rubaya. Sinebwaronka kanya gakwiye n'amakuru ahagije kugira ngo ashobore kubabwira ibyabereye muri Rubaya, ariko ivya Rubaya uko vyagenze n'impamvu FARDC na Wazalendo igihe bari ku mirongo y'urugamba basavye kamforo y'indege canke basavye kamforo y'ubufasha bwo mu kirere, ariko ntibaburonka. Amakuru yamaze kuja ahabona, ndetse twamaze kuba tumenya buri kimwe cyatumye FARDC itaronka ubutabazi canke itaronka ubutabazi bwo mu kirere, kuko nibwo yari yasavye ariko birangira itaburose. Imaze kubona yuko itaburose, bafashe umwanzuro wo gusubira inyuma kubera ko urugamba rwasa n'ugwamaze gukomera cyane. Ibi byose ndaje babwire ukuri kwavyo uko vyagenze, ndetse n'icyatumye FARDC na Wazalendo badahabwa ubufasha canke badahabwa ubutabazi bwo mu kirere mu gihe bo bari bamaze kubusaba. Amakuru tumaze kuronka nuko FARDC na Wazalendo iyo baramuka ngaha muri Rubaya barose ubutabazi bwo mu kirere, hari hasigaye nk'iminota nka 40 gusa kugira ngo bashobore gushika muri centre ya Masisi, kuko bari ku kilometero kimwe ku rugendo rw'iminota 20 nk'uko amakuru yacu yabivuze. Mu gihe uci mu nzira za Kirundi canke mu nzira za Kinywabi, turaje turabire hamwe cyatumye FARDC na Wazalendo badahabwa ubutabazi kandi bari babusavye bwo mu kirere. Ibi byose turaje tubiyagire muri kino kiganiro kandi turaza guca mu makuru y'isi, aho amakuru akaradushikira nuko President wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yongeye kugaba ibitero bikomeye cyane kuri Iran. Turaje tubabwira ukungene ivyo bitero bimeze n'ingene vyagenze, ndetse nico bigamije inyuma y'amakimbirane amezi n'amezi hagati y'ibi bihugu kare bibiri. Byose turaje tubabwira muri kino kiganiro kandi turababwira inyuma yuko Wazalendo canke umuhari w'abapatriote ba Congo binjiriye muri Nyabyondo ndetse bagafata na centre Nyabyondo, barashoboye gufata umusirikare w'igihugu cy'u Rwanda. Avuga uburyo ingene abasikare bose bari kumwe hafi ica kabiri bose basize ubuzima muri iyo migwano yari kirabera ngaho muri Nyabyondo ku birometero 20 gusa werekeza muri centre ya Masisi. Byose turaje tubabwira ukungene ibintu vyifashe nuko biriko biragenda, nkuko twamaze kubabwira neza ko twamaze kwishikira kugira ngo bashobore kubabwira buri kimwe. Inama nshinga amategeko muri Leta Iharanira Demokarasi ya Congo igizwe n'abadepite bose batoye ego mu masaha arenganye mu kwemeza yuko hohindurwa ico bita constitution muri bw'igifaransa canke ibwirizwa shinga ya Congo. Turaje turabire hamwe n'ababandi batavuga rumwe na leta ya Kinshasa bari mu mabarabara bamwagiriza yuko yasangiye ubutegetsi na President Paul Kagame. Murumva neza yuko bazanye iturufu ijya bano bagabo, sinzi ko mwamaze kuvyumva. Ntabwo bariko baragwanya Kisekedi, ariko baramuga ati bwana Kisekedi, wewe wasangiye ubutegetsi na President Paul Kagame. Ibi byose n'ibindi biri muri ano makuru tugira tubashikirize. Making ashobora ko wamaze gukora subscribe hama dukwize abantu 200,000, tunakeza umuryango munini wa BF waraye ukwije abantu bagera ku 50,000 vy'abawukurikirana, vy'abakunda ibiganiro bicako. Tubashimire cyane, tunababwira neza yuko natwe dukeneye kubona 200,000 vyakwiye nkuko mwama muri ko murabikora, kandi turabizi neza yuko mutigera mutumana amazi. Hari benshi abadusaba ati bwana Kodi the Black, iyo uri muri distance idashobora kuronka abandi mushobora gukorana, higa umuntu aza aragufasha gukora ibiganiro, ariko bivanye nuko umwanya wanje ugoye canke nuko usanga conditions z'ubuzima ariko zidutwara. Biragoye cyane kubera ko uno munsi ndashobora kuba ndi Ingozi, ndashobora kuba ndi Gitega, ndashobora kuba ndi Muyinga, nkatwara iyi background yanje nkayigira nkuko hama nkabaha amakuru atakibazo na kimwe. Rero vyogurana yuko ndonka umuntu uza turi mu kana canke tuza turatemberana muri ayo makuru yose nzanagira. Rero kuba bidupropose vyari vyiza, ariko ikibazo naho kiri je nzokomeza umwanya ndawurose, nubwo nzoba ndi mu rugendo nzoza nditanga kugira ngo shobore kubaha amakuru uko bikose atakibazo na kimwe. Dutereteka rero kuri subscribe ya mutarabikora, ufite nde kuri like twinjirane muri kino kiganiro mwumve ukungene ibintu biriko biragenda. Nta wamenya yuko muri FARDC ho baharabaye akagambane inyuma yuko baswe kurungikirwa ubutabazi kandi bari babukeneye.
ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikira naho muherereye hose, by'umwihariko abumva runo rurimi rw'ikirundi, ndavuga abari mu Burundi, abari hanze y'igihugu, mu Rwanda, Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, abari Zambia, abari Europe, Asia, Amerika, Oceania, hose bumve yuko tubaha ikaze muri kino kiganiro, tubabwira ati mwiriwe canke mwaramutse, bivana byongera bitigwa n'amasaha muba muriko muradukurikirana. Rero mu nkundire ndababwire amakuru yizewe atahandi murayakura. Iyo mvuze yuko amakuru atahandi murayakura, nuko nyene atahandi muba murayakura, ndetse ari n'amakuru ataba yavuye ku bindi binyamakuru, aranyamakuru ari amakuru manikuri ku mirongo y'urugamba canke banagerageje gushaka cyangwa kurondera kugira ngo ashobore guha ukuri abakunzi ba Kodi Empire bamaze guhitamwo gufyonda kuri subscribe canke bamaze gufyonda ku gakengeri ko kugira ngo bashobore kuza baradukurikirana. Muri no nkuna bateguriye nagerageje kuyaga n'abari ku mirongo y'urugamba, ndetse bambwira impamvu basubiye inyuma n'uburyo basavyemo amahamfort, ariko birangira leta ya Kinshasa ata amahamfort bahaye. Turaje turabire hamwe icatumye abazanire n'abafaridese bataronka ubutabazi bwo mu kirere canke atake zo mu kirere mu gihe bari bazikeneye kugira ngo bashobore kwinjira neza 5 muri centre ya Rubaya. Uko ivya Rubaya uko vyagenze n'impamvu FARDC batarose ubufasha bwo mu kirere kandi bariko barabusaba, amakuru yamaze kuja ahabona nkuko natamwe ndababwira mu ntangamarara ya kino kiganiro. Uku niko ibintu vyagenze ku ruhande rwa Rubaya gushika aho basunika canke wazarendo na FARDC basubira inyuma kuri strategy bitwa withdrawing. Iyi strategy ndibaza ko abantu bazi vya gisirikare muca muyumva 5 kwa 5, aho igisirikare cy'u Rwanda RDF n'abafatanye bikorwa baco bakoresheje imigwi idasanzwe y'ingabo z'u Rwanda, Uganda, ya Uganda ivuye za Bukavu na za Goma na za Rucuru, bafashe ingingo yo gukoresha inguvu nyinshi zabo zose. Ni kuvuga ko bazanye ibigwanisho vya gisirikare byose hari hasanzwe harimo n'indege zitagira abapilote, y'amadrone, kamikaze, hamwe n'ibigwanisho biremereye byose biva mu gihugu cy'u Rwanda na Uganda na Kenya n'ahandi henshi twababwiye, za France, za Polonye, za Angleterre. Ibi bigwanisho n'abasikare bose bari bamaze kwitegura ngaha muri Rubaya kugira ngo bashobore guhangana na FARDC na wazarendo. Ico wazarendo na FARDC bari bakeneye nuko bari bakeneye amadrone CH4 na Sukhoi kugira ngo bikunde baneyantise abo bihanganye kugira ngo bikunde bashobore kwinjirayo muri infantry. Twaje turabire hamwe aho wazarendo na FARDC bananiriwe. Ku ruhande rwa FARDC indege na drone barazisabye ko boza kubaha ubufasha, ntibaza, kandi wazanira na FARDC bari ku murongo w'imbere, bari bafise inkoho za machine gun RPG AK-47 zitagira ifashanyo mu kirere, hamwe n'ibigwanisho biremereye. Murumva neza ko bari ko barakoresha inkoho novuga yuko zikora muri infantry, kubera ko murumva neza bari ko bagomvye kwinjira muri infantry bivanye n'abene gihugu baba muri iyo Rubaya, aho bakoresheje inkoho za machine gun nko mwavyumvise za RPG, zimwe batereka ngaha ku rutugu canke izo bitwa AK-47 nizo bari bafise abazarendo n'abafaridese nkuko amakuru yacu adushikira, kandi nta bigwanisho biremereye bari bafise muri ako kanya. Muri ico gihe umushikiranganje w'intwaro yo hagati wa RDC yafashe ingingo ko FARDC na wazarendo ko bosubira inyuma kugira ngo kugira ngo ntibashobore guhitanwa n'ibitero vy'izi ngabo za Kagame bariko barahangana ku mirongo y'urugamba. Uruhande rwa FARDC byaragoranye cyane kugira ngo bashobore kubihuriza ko na wazarendo kumvikane ko bosubira inyuma, kubera ko babuze umusada wo mu kirere. Niho bamaze kuvyumvikana bose bahitamwe yuko bosubira inyuma kugira ngo bashobore kwikingirana rijya. Bari bamaze kubona neza ko abo bihanganye ari ingabo zidasanzwe z'abafaransa, abongereza, abapolonye n'abandi, kuko iyo wazarendo yihendika advancinga muri Rubaya Meshak Zami byari bigoye cyane ko bashobora guhangana bikomeye n'ibihugu byose bya Eritrea, za Somalia, za Sudan, zose za Kenya zari ngaha muri Rubaya. Byari bigoye cyane rero yuko bashobora guhangana mu buryo novuga yuko buboneka cyane mu buryo
ubu canke ubundi. Vyabaye ngombwa rero yuko basubira inyuma, bishobora gusanga ari akagambane kabaye ko Wazalendo na FARDC bimwe icyo no kwita ubufasha bwo mu kirere, birangira bo nyene basubiye inyuma kugira ngo ntibashobore kwasiga ubuzima ari benshi canke bashobore kuza kugwana basange inguvu bafise ninke kukuntu bari bamaze kwitegurwa. N'ababwiye amakamyo agera kuri mirongo yaguma yinjira ngaha muri Rubaya kugira ngo FARDC na Wazalendo bayisubize inyuma ibitwaro bibabwiye, ariko Wazalendo ivuga ati ko mudusubize inyuma abolize kutwicamwo, reka twanze twebwe nyene twisubize inyuma. Imbere yuko ndababwira kandi inkuru y'abasikari b'u Rwanda bafatwe ngaha muri Nyabyonyi nyuma yuko Wazalendo yigaruriye ku munsi w'ejo rya 27 mu nkundire manze ndababwira ibijanye n'ihindurwa ry'itegeko nshinga mu gihugu cya Kongo. Muri make biramaze kuboneka kandi biragaragara neza yuko President Fatou Beto cyangwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, President de la République du Congo, ariwe agiye kurongora iyindi myinshi cyangwa iyindi myaka inyuma yuko manda yiwe yari irangiye, kubera ko mu nama nshinga amategeko igizwe n'abadepite bamaze kwemeza 100% yuko ibwirizwa shingiro rigiye guhinyanyurwa cyangwa ibwirizwa shinga icyo bitwa constitution mu rurimi rw'igifaransa bamaze kwemeza, bamaze no kuvyemeza bose yuko rigiye guhindurwa. Ibi rero biri mu makuru twabatohoreje yuko ubu bahejeje kwemeza ibwirizwa ryerekana gutora ibwirizwa shingiro ry'ico gihugu. Abakenguza amateka nabo ni bagyemeza, bisigura yuko iryo bwirizwa shingiro rizoca rishobora guhinyanyurwa canke rigahindurwa mu ntara nyinshi z'ico gihugu. Barifuza yuko ibwirizwa shingiro rihari ryo hinduka, abagwana ngo ntirihinduke ni abegamiye ngo AFC M23 arivyo bikoresho by'igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda kiko kirumva yuko Felix Antoine Tshisekedi yoboka ko agiraga ku butegetsi yongera ahangane n'inkotanyi, babibona yuko ari uguruhombo runini canke bibatera ubwoba cyane, kubera ko byamaze kuboneka neza yuko yamaze kubarusha inguvu aha ku butaka bwa Kongo. Rero byari bigoye cyane yuko igihugu cy'u Rwanda cyakira isubira kubera gusubira kugenwa kwa President wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, nkuko mwese mubiba muriko murabibona. Rero mumve neza yuko inyeshamba z'u Rwanda kabisa umuti wazo uri kuziko, umuti wazo bariko barawuvuguta, kandi vuba cyane tubona impinduka ku mirongo y'urugamba. Rero muri rwa rukundo nyene mu nkundire tubandanye tukiri ku 5 twerekeze makuru y'isi, tubabwira ukungene President Donald Trump yongeye kugaba ibitero ni Amerika yasubiye kugaba ibitero canke igitero kuri Iran, aho yasabye yarashe aho bitwiye bandari ahari ikirindiro c'ingabo za Iran. Amakuru avuga ko drone zine za Irani zakorowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ni breaking, novuga ko Irani na Amerika umubano ukomeza gutosekara cyane, aho bwana Donald Trump yavuze ko atazokwemera ko Uburusiya canke Ubushinwa bafata ububiko bwa uranium bwa Iran. Yavuze kandi ati umuntu ayikara telefona, yavuze kandi ati nta bihano bizogabanuka kiretse ikigobe cya Hormuz cugururiwe kuri bose. Iran nayo yagize icyo bivuga ko aho yaciye yishura iti icishije ku mukuru w'inama nshinga amateka, yavuze ko Iran ifise uburenganzira bwo gutunga no kugenzura Hormuz mu mwidegemvyo hamwe no gukugwaho kw'ibihano bidashoboka kuri Iran. Aya niyo makuru novuga y'isi zozo turabacishirizamo rimwe tutagerageza kwinjiramo cyane, kubera ko zoba turiko turababwira ibijanye n'umutekano ngaha mu karere iwacu cyane ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Rero dukubita twiruka cyane tubangura mu nkundire ndababwire canke ndabatembereze aho Wazalendo yafashe ibice ku munsi w'ejo, aho sahandi ni muri Nyabyondo ku birometero gusa 20 werekeza muri centre ya Masisi. Hari amakuru avayo yamaze kuba adushikira 5 kwa 5 tugomba kugira ngo dushobore kubasangiza muri kino
kiganiro. Ni toujours muri Nord Kivu, neza na neza muri teritware ya Masisi. Umusirikare wo mu ngabo z'u Rwanda yafatiwe muri Nyabyondo n'abawazarendo. Umusirikare avuga ko ari wo mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda yafashwe n'abazarendo mu migwano ikomeye cyane yabaye ku bibiri wa gatatu igenekerezo rya 27 Rusama muri Nyabyondo muri teritware ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu mashusho yagiye arakwiragira uwo musirikare yafashwe yavuze ko benshi mu bo basanzwe bagwanana hamwe muri RDF bishwe muri iyo migwano yabahanganishije na wazarendo n'ihuriro ry'ishamba AFC M23 RDF muri ako gace gafise akamaro kanini. Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu haravuzwe urusaku rw'amasasu aremereye nayoroshe gwumvikanye imbere no mu micungararo ya Nyabyondo. Ivyo bikaba vyateye ubwoba bwinshi mu banyagihugu. Abantu benshi barahunze ako karere mu gihe abandi bahungiye mu mavuriro no mu mazu n'amashengero kugira ngo bikingire. Imigwano hagati ya wazarendo na ASM 23 yarushirije gukara muri iyi minsi iheze mu duce twinshi twa teritware ya Masisi na Walikale. Ivyo bikaba biriko biranyura cyane ikibazo cy'umutekano n'ivyo butabazi mu buseruko bwa leta iharanira demokrasi ya Kongo. Sinzi neza yuko mwumvise rino jambo ndabasomeye canke ano makuru ndababwiye, ariko reka ndababwire muri make uko vyari bimeze. N'umusikari w'igihugu cy'u Rwanda RDF inyuma yuko wazarendo ifashe canke yigaruriye ino centre ya Nyabyondo canke kano gasakara ka Nyabyondo, yarafashemo abasirikare batari bake b'igihugu cy'u Rwanda, aho uwo bashoboye kubaza yababwiye yuko abasirikare batari bake bariko baragwanana ku ruhande rw'inyeshamba z'u Rwanda bapfiriye muri iyo migwano ari benshi, kandi byabonetse neza yuko yarafise akabonge kabo basirikare bagenzi biwe basize ubuzima ku mirongo y'urugamba. Ariko rero yaragize vyinshi ababwira, yaragize vyinshi abahishurira kubijanye n'izi ngwano ziriko ziraba ngaha mu karero. Amakuru rero turiko turababwira kubijanye na Nyabyondo nayo tumaze kuronka, ariko muri Nyabyondo nuko tutaramenya uko hazinduye tubashe kubamenya cyangwa kubabwira uko ibintu vyifashe kugera aya magingo aya. Tuvugana turaza kugerageza guca ijya rino tubabwire uko ngene vyifashe, tubaza guca mu mpande zose, ariko ndabizeza neza yuko tuzakoma turi kumwe kugira ngo ashobore kubaha update canke amakuru yose agezweho mu karere kacu k'ibiyaga binini. Rero singomba kubarambira cyangwa kubabwira vyinshi. Jewe ni Toko DJ Black, iyi ni Kodi Empire. Mukomeze kuduhezageza subscribe mubandanye muronka amakuru yizewe kandi agezweho. Ndazi ko muba muri benshi mukeneye kumenya amakuru benaya, ndazi ko muba muri benshi mukeneye kumenya ukuri kw'ibiriko biraba ku mirongo y'urugamba. Rero ndangize ndabashimira cyane mwebwe mwese dukomeza kubana mu biganiro n'amakuru tubasha kubashikiriza. Mwese mukomeza kutwereka urukundo rudasanzwe. Ndizera yuko tuza kongera guhurira mu bindi biganiro vyacu vy'uno munsi. Ibiganiro biracari vyinshi twacabandanya tubashikiriza tuno batoreza kugira ngo dushobore kumenya uko kwiko bigenda ku mirongo y'urugamba. My name is Kodi the Black, this is BF4 Kodi Empire. Turangiza dushimira cyane canke tubwira ati congratulations our YouTube channel BF4 kuri 50,000 vy'abayikurikirana bujuje kuri uno munsi. Namateka ni ibintu bitweka neza yuko runo rugamba mwarukukiranye cyane, ndetse abenshi muradwe ishinga no kumenya uko akarere kifashe, uko umutekano wacu uriko uragenda. Natwe rero muduhezagize 200,000 vy'abadukurikirana, hama tubandanye tubazanira amakuru atahandi murayumva, amakuru atahandi murigera muyumva. Toko DJ Black, bye bye. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevo mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46
56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabirya kacu tubafasha kuronka visa vyoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera n'ubukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ivyo tubafasha kuronka visa vyihuse kandi ku kabiri katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri plus 971 50 88 13 005 canke plus 257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe.